murakoze. Jewe ndi Patiri Lambert Niciteretse, nkaba ndangurira ubutumwa mu biro bikuru by'inama y'abepiskopi. Ndi umuyobozi w'ibiro bijeje kwihweza amabi yagirizwa abapatiri n'abihebeye Imana ku batarashika mu bigero n'abafatwa nkabo. Ni ubutumwa bushasha Eklezia iheruka kunshinga kuva aho ndangirije ubutumwa bwo kuba umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi Katolika b'i Burundi. Patiri, turabandanya igihe kidasanzwe c'ikarema, aho tubona amabwirizwa 10 abo tudasangiye ukwemera barakunda kuvuga ngo Imana yarahaye itegeko Musa ryo kudashushanya ivyeranda. Vyoba ari byo? Imbere yuko nishura ico kibazo, nagomba nibutse insiguro ico ibwirizwa rya mbere ridutegereza. Tuvuga tuti usenga Imana yonsa uyikunde kuruta vyose. Iri bwirizwa ridutegereza gusenga Imana imwe rudende, ntihagire ikintu na kimwe twibangikanya. Iyo Mana tubwirizwa gusenga niyo yaremye byose, isi n'ibiri kuri yo byose. Ni Imana nzima, Imana ya Ibrahimu, ya Isahaki na Yakobo, Imana yunze isezerano ry'urukundo n'abantu, ikaba yatwihishuriye icese umwana wayo Yezu Kristo. Ibwirizwa rya mbere ridusaba ko twogira ukwemera gushitse, kutagira imvange, gutyo tukirinda ico cose kitajanye n'ukwemera kwacu canke kidutandukanya n'iyo Mana nyene rikatubuza gusenga ibigirwamana. Dusabwa rero gusenga, tugasenga n'umutima wacu wose, tukabigira tubitumwe n'umutima w'ukwemera, w'ukwizigara n'urukundo. Tugasenga Imana turi muri Eklezia dukurikije indinganizo y'inyigisho za Eklezia Katolika, tukareka kuvangavanga amadini aya canke ariya canke gutadutora ngo vyose ni hamwe. Iryo bwirizwa rya mbere riratubuza gusenga ibitari Imana no kugira imigirwa yose ihushanye no gusenga Imana. Aha turavushora kuvuga ivyo kubandwa, ivyo guterekera, imihamuro, ukwirukira abapfumu no kuraguza, uguhumanya ibihezagiye canke ibibanza vyeranda n'ibindi. Ritubuza kandi gusenga umuntu kuko ari kiremwa, gusenga ibishusho, kugendana ibiheko, ibimazi, gusenga canke gusaba imizimu, kwirukana abavurati n'ibindi. Turavye ico kibazo warubajije cerekeye amasanamu, amashusho, akamaro kayo, insiguro yo muri Eklezia, reka nongere turabe ingene iryo bwirizwa nk'uko Imana yashikirije Musa ingene abivuga. Avuga ati nta zindi mana uzombangikanya, ntuzokwihingurira igishusho kibaje canke ikintu cose kiri n'agashusho, kikiri hejuru kw'ijuru, kikiri hasi kw'isi, canke kikiri mu mazi musi y'isi. Ntuzokubita ibipfukamiro imbere y'ivyo bishusho, kandi ntuzobibera umusuku, kuko ari jewe ndumukama Imana yawe, Imana y'ishari. Uko niko mu gisomwa ca mbere babivuze. None rero imbere yo gushikiriza amabwirizo igihugu c'Isirayeli, Imana ibanje kwidondora, kwimenyesha uwiri. Iti ni jewe umukama Imana yawe, nagukuye mu gihugu ca Misiri, mu nzu y'ubuja. Icirongera kiti kuko ari jewe ndumukama Imana yawe, Imana y'ishari. N'amajambo ahambaye gose. Aho niho hamuka ibwirizwa rya mbere rivuga riti usenga Imana yonsa uyikunde kuruta byose. Umuntu rero uko yaremwe n'Imana, nta yindi Mana ashobora gusenga atari iyo nyene yamuremye. Abanyisirayeli ku bisanzwe basabwa yuko batokwigira babangikanya ya Mana yabakura mu buja bwo mu Misiri, ikabarokora, ikabajabukana ikiyaga gitukura, ikabereka ububasha bwayo, ikerekana ko ari Imana igendana nabo. Iyo Mana ntibangikanywa n'ibimana abantu bikorera. Nta kintu na kimwe gishobora kubangikanywa n'Imana. Kubera rero iyo Mana irengeye byose, urumva yuko ata muntu n'umwe ashobora kuyishushanya. Ariko kandi iyo Mana tumenye ko ari mutaboneka, ntibikunda rero ko hari uwo yishushanya. Ariko rero tuheza tukabanza tukamenya none byaje gute kugira ngo muri Eklezia tukoreshe amashusho, amasanamu. Twobanza kwinjira mu ijambo ry'Imana, nico ritubwira. Ubwa mbere tumenye uko ego nivyo Imana ni mutaboneka. Nta numwe yigeze abona Imana. Uko niko ijambo ry'Imana ritubwira. Nta numwe yigeze abona Imana. Umwana w'ikinege akaba n'Imana wo mu nda ya data
niwe nyene kuyitumenyesha. Ubu ni inkuru za Yohani kigabane ca mbere karonka 18. Uyo Yohani nyene atubwira ati nta numwe yabonye data atari uwavuye kwa Mana, uwo niwe yabonye data. Inkuru za Yohani kigabane ca gatandatu akaronka 46. Hanyuma ijambo ry'Imana yatubwira kandi ko Yesu niwe gashusho k'Imana itaboneka. Naho tubikura mu Banyakolosi kigabane ca mbere akaronka 15. Hanyuma twibuke na hamwe Toma, umutumwa Toma yabaza Yesu ati twereke data bizoba bibaye, nawe Yesu agaca mwishura ati uwumbonye ababonye data. None rero ugereranije Imana n'umuntu canke ikindi kiremwa cose abakoze igicumuro kigoye co kimwe n'uwiteranije Imana n'ibindi bindi. Ariko rero tumenye ko umuntu ari ishusho ry'Imana, nico kiremwa caremwe mu biremwa vyose Imana yaremye. Umuntu nico kiremwa conyene caremwe ku ishusho ry'Imana. Imana ivuga iti tugire umuntu tumwishushanyeko ase natwe. Imana irema umuntu iramwishushanya, irema ufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Aho tubikura mu gitabo c'Amamuko ikigabane ca mbere akaronka 26 na 27. Hanyuma nta rindi shusho ry'Imana rero abantu bashobora guhingura riruta umuntu we yahawe na rurema impwemu z'ubuzima. Umuntu yarahawe ubwenge n'Imana bwo kuyimenya no kuyimenyesha. Yesu Kristo rero ariko niwe shusho nyaryo, shusho ryahebuje, shusho ryuzuye ry'Imana itaboneka. Nico bituma urumva Yesu ni umwana w'Imana yigize umuntu, none umubonye ababonye data. Aha rero niho hashingiye agaciro k'isanamu, k'amasanamu dukoresha muri ekleziya. Kandi ngaha no kwibutsa yuko mu buzima bwa ekleziya higeze kuba impari kera zerekeye n'abantu biyamiriza ugukoresha amasanamu muri ekleziya, bakiyamiriza yuko hakoreshwa isanamu ya Yesu, kuko bavuga bati ibyo ntaho byakabaye, umuntu aba ariko asenga igishusho. Ibyo rero byageze kuba. Nico bituma rero hambavu y'izo mpari yaje hakorana inama rukokoma y'ekleziya mu kinjana c'8, no kuvuga mu mwaka w'787. Inama nkuru y'ekleziya yabereye i Niceya, no kuvuga inama nkuru y'ekleziya igira indwi yabereye i Niceya mu mwaka w'787. Ica rero iratanga umuco ku byerekeye ukwemera kw'abakristu. Mu kwemera kw'abakristu iratanga isiguro yo gukoresha amasanamu. Yaremeje rero agaciro k'amasanamu, irerekana akamaro kayo mu byerekeye ukwemera kwacu. Irerekana ko kandi uguha icubahiro isanamu ya Yesu ko bidateye kubiri n'iteka ryo gusenga Imana yosa. Ico bituma rero iyo nama yashinze ko boshira amasanamu meranda mu masengero, bakayashira no ku bintu, bakayashira no ku mpuzu zagenewe gukoreshwa mu igirwa myeranda, bakashobora no gushira amasanamu c'amashusho ku mpome, ku bibaho, mu mazu, ku nzira n'ahandi. Itegeko rero yacishinga ekleziya ni iyo nama yabereye i Niceya mu mwaka w'787. Yavuze iti nihabe amasanamu meza kandi afise icubahiro, isanamu y'umukama akaba n'umukiza wacu Yesu Kristo, isanamu ya Bikira Mariya nyina w'Imana, isanamu y'abamarayika tubaha, isanamu y'aberanda bose kandi b'intungane. No kuvuga rero yaremeje yuko muri ekleziya dushobora gukoresha amasanamu y'umukama wacu Yesu Kristo, amasanamu ya Bikira Mariya, amasanamu y'abamarayika, amasanamu y'aberanda. Icubahiro rero duha isanamu tumenye yuko kiba ari icerekeje kuwo iyo sanamu ishushanya. Ubu ninahaza isanamu aba ariko ninahaza uwo iyo sanamu yerekana. N'isanamu y'umusha wa Yesu iri imbere yacu turiko tuyarinahaza canke tuyiha icubahiro, tuba turiko tuninahaza Yesu ayishushanijweko. Aha tuvuge n'umusaraba urabona iyo ahumanitse nitwibaze ngo ni igiti gisanzwe gisigura hari Yesu yawubambweko. Turiko tuninahaza umusaraba rero tuba turiko turaninahaza Yesu yawubambweko. None rero wicubahira amasanamu ku bakristo bishingiye, tumenye yuko bishingiye ku kwigira umuntu nk'umwana w'Imana, kuko muri we niho Imana itaboneka yibonekeje. Si ugusenga rero amasanamu canke
ibigirwamana canke ibigereranyo oyaye, ahubwo tuba turiko turaha icubahiro uwo iyo sanamu canke iyo shusho imenyesha, kuko umuntu arakeneye ibintu kandi biboneka, umuntu arakeneye ibintu kandi biboneka afatirako no mu kwemera kwiwe. Nk'uko nyene Yezu yaje yigeze kwigira umuntu, Imana itabona ikiremera mu mwana wayo iribonekeza. None rero nayo masanamu rero naheza akaturungika kuyo tuba turiko tubona. Amasanamu rero arahambaye, nico gituma ahubwo mbere twoza turayaha icubahiro, ahari tukayasonera, tukamenya yuko ari imbere yacu, aca adufasha gutegera no kuninahaza uwo isanamu ishushanya. Isanamu ya Bikira Mariya iri imbere yacu, tumenya yuko ari Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana, umuvyeyi wacu, umuvyeyi wa Ekleziya. Si isanamu ubwayo ntakimaze, ni urupapuro rusanzwe kucyonya, mugabo kubera uba ayishushanijweko, ikiba yishushanijweko ari gifatiye ku kwemera kwacu, naho rero ica igira agaciro. Hariho nyakubahwa Patiri ababona nk'umukatolika apfukamye nk'imbere y'igishusho, mbere agasenga akavaho aruhutse, mugabo kuba mubona bamwe tudasangiye ukwemera baca bagenda baravuga yuko dusenga ibishusho, mbega vyo bari vyo canke sivyo? Oya, nivyo nyene mejeje kuvuga. Umuntu aba ariko asenga ishusho nuko nyene baba ari abantu badategera, abantu batabategera, kuko twebwe ishusho twumvise yuko amashusho dukoresha muri Ekleziya, nk'uko iyi nama iyi Niceya yabivuze, ni amasanamu ya Yezu. Yezu nawe ni umwana w'Imana, ni umukiza wacu. Isanamu rero iriko ishushanijweko Yezu, ni ukuvuga yuko iheze ikatwibutsa uyo Yezu umwana w'Imana umukiza wacu. Iyindi sanamu dukoresha ni isanamu ya Bikira Mariya. Iyo sanamu tuyibonye tuba tuzi yuko ari Bikira Mariya ishushanijweko. None rero turiko tuyininahaza, tuba turiko turaninahaza Bikira Mariya umuvyeyi w'Imana, umuvyeyi wacu. Hanyuma isanamu iriko umweranda kanaka, tuba tuzi yuko tuyifise itwibutsa uyo mweranda ashushanijweko, ikacitwibutsa kandi ivyo yakoze, akarorero yaduhaye mu bweranda, gutyo natwe tukihata kugira ngo tumwigane, gutyo vyo dushikire ubuzima budahera. Abamarayika, ishusho iriko abamarayika, abamarayika tukazi yuko badufasha, abamarayika barinzi badufasha mu rugamba rwa hano ku isi kugira ngo ishetani ntidutsinde. None rero tubonye isanamu bariko ico twibutsa rero yuko Imana iturungikira abamarayika baza baradufasha, tugendana, badukingira, hanyuma rero natwe tukamenya kubasonera no kuza turabakira kugira ngo tubareke baze baratuyobora. Kome n'ubu nyakubahwa Patiri murakoze cyane. Mbega Ekleziya ihanura ko twohimbaza neza gute umunsi w'Imana? Uguhimbaza umunsi w'Imana ni ibwirizwa rya gatatu mu mabwirizwa Imana yashikirije Musa. Iryo bwirizwa ni ibwirizwa rya gatatu. Reka turabe ingene yarivuze, avuga bati urama wibuka umunsi w'isabato kugira ngo utagatifuze, uzokora mu minsi 6 urangura imirimo yawe yose, ariko umunsi ugira indwi ni isabato y'Umukama Imana yawe, nta gikorwa na kimwe uzokora, yaba wewe yaba umuhungu wawe n'ibindi. None rero mwiri bwirizwa rya gatatu Imana idutegereza guhimbaza umunsi wayo no kureka gukora ibikorwa biruhisha, ngo twibukirize isezerano shasha n'izuka ry'Umukama wacu Yesu Kristo. Turavye ku Banyisirayeli, umunsi w'isabato wari umunsi w'indwi, ukaba wari umunsi w'akaruhuko wahebewe kuninahaza Imana. Uwo munsi wibutsa umunsi w'indwi aho Imana yasozera igikorwa c'irema, hanyuma igaca iruhuka. Abantu nabo bakabwirizwa kwigana iyo Mana mu kuruhuka umuruho w'ibikorwa kuri uyo munsi. Nico gituma uwo munsi w'isabato Umukama yawuhezagiye akawutera iteka ryinshi. Uwo munsi kandi wibutsa Abanyisirayeli aho Imana yababohora ikabakura mu bujayo bari mu Misiri. Ukaba kandi ari icibutso c'isezerano ntarengwa Imana yagiraniye n'igihugu cacu. Kuri twebwe abakristo umunsi wa mbere w'indwi ni wore wasubiriye isabato.
kuko twibuka Yezu yapfuye akazuka ipasika y'umukama ku munsi w'Imana. Rero twebwe twigina izuka ry'umukama, isabato yasubiriwe n'umunsi w'Imana. Kuri twebwe rero umunsi w'Imana n'umunsi w'izuka rya Kristo, kubera rero ari uwo munsi wa mbere w'indwi uca twibutsa umunsi wa mbere w'irema. Ugaca kandi uwo munsi ugira umunani usozera isabato, ugaca usigura irema rishasha ryaranguwe n'izuka rya Kristo. Nico gituma ari umunsi w'Imana kuba Kristo ari umunsi wa mbere mu misi yose, ukaba n'umunsi mukuru mu yindi yose, ndetse ukamenyesha n'akaruhuko k'imyaka yose k'umuntu mu Mana. None rero duhimbaza umunsi w'Imana mu kuja mu misa, kuja mu misa ku munsi w'Imana no ku minsi mikuru itegerezwa. Muri ekleziya hariho iminsi mikuru itegerezwa, iri no mu Burundi hari umunsi wa Noheli, umunsi mukuru wa Sensiyo, yurira mu ijuru rya Yezu rya Kristo, hanyuma hari umunsi mukuru wa Somusiyo yurizwa mu ijuru ry'umuvyeyi wacu Bikira Mariya, hakaba n'umunsi mukuru w'aberanda bose. Iyo ni minsi mikuru itegerezwa, ni kuvuga duhimbaza nk'iminsi y'Imana. Nico gituma rero naho nyene tubwirizwa kuja kuri iyo, tubwirizwa kuja mu misa. Ariko aho bidashoboka yuko abantu baja guhimbaza umunsi w'Imana mu kuja mu misa, haca baraba ukuntu bashobora gusenga kuninaza Imana, bagakoranira hamwe bakazirikana ijambo ry'Imana kw'iparuwasi canke kw'ishure, canke mbere bakaremesha n'igisabisho, haba umwe ukwiwe canke bari hamwe. Hanyuma nawe udashoboye kuja mu misa ku w'Imana canke ku munsi mukuru utegerezwa, ashobora kuja ku mugoroba, kumwe ku wa gatandatu ku mugoroba, kuko irya misa yo ku wa gatandatu ku mugoroba burya ni misa yo ku w'Imana, ntawaheza ngo agire urwitwazo. None rero iryo bwirizwa rya gatatu ryo guhimbaza umunsi w'Imana riratubuza ibikorwa birwisha ko uwo munsi, hamwe n'ibikorwa byose bibuza umuntu kuninaza Imana hamwe no kuruhuka. Umunsi w'Imana rero wobakaryo kuko umwe wese ari umwidegemvyo ukwiye mu kwitwararika iby'umutima wiwe, mu gutunganya ibyo mu rugo, mu kwitaho abagwaye, mu gukomeza imigenderanire n'abandi, mu kuruhurira umutwe n'umubiri, no mu gukora ibikorwa by'urukundo. Nico gituma rero nk'abantu abakoresha babwirizwa rero kurekera umwidegemvyo abakozi mu kutabaremeka ku munsi w'Imana ibikorwa byobabuza kuruhuka no gusenga. Duhora tubona abantu nyene bakoresha abakozi ku munsi w'Imana. Hariho mbere mw'iki gihe hoho n'amashure za kaminuza bigisha no ku w'Imana, abanyeshure ntibabe bakironka kandi kuja mu misa. Ibyo by'ukuri biri mu bintu biriko bititurira ibwirizwa, kandi womenga ni ibintu bisanzwe, mugabo turiko turinjirana n'ubupagani bukebuke, aho usanga umunsi w'Imana wabaye umunsi nyene w'umuruho w'imirimo nk'uko bisanzwe biba mu ndwi hagati. Rero ngahanya dukwiye kuhagabira. Nico gituma rero umunsi w'Imana by'ukuri uhambaye gose. Ngaha no kwibutsa inyigisho y'abatumwa bita Didascalie des Apôtres. Ni inyigisho yashikirijwe mu kinjana ca mbere mu ntango za ekleziya, yitirirwa abatumwa. Bavuga bati ku munsi w'umukama nimuhebe byose kandi muce mugenda mwihuta mw'ikoraniro ryanyu, kuko niryo ninahazwa ry'Imana ryanyu. Mu yandi majambo, mbega bazisigura ngwiki imbere y'Imana abantu badakorana ku munsi w'umukama kugira bumvirize ijambo ry'ubuzima, bongere bihereze imfungurwa y'ubuzima bw'amaho. Urumva yuko bahimiriza abakristo kuja mu misa. Hanyuma rero no mu gihe hari uruhamo mu ntango za ekleziya kera, hari abamaratiri. Turabona abakristo bo muri Afrika ya ruguru kera mu gihe c'umweranda Augustino, ndetse n'imbere yaho. Muri ico gihe bagomba kubuza abakristo kuja gusenga. Hanyuma rero hari abemera kwicwa, bakemera gupfa bakaja gusenga, kuko haba hariho itegeko ry'umwami ribabuza kuja gusenga. Nuko abo bakiyiba bakagenda, urumva babimenye abo bafashe umva baca babica. Ariko rero kubera babona
yuko umunsi w'Imana arico kigize umutima, intimatima y'ubuzima bw'umukristo. Naho rero baca bemera kwicwa hako bobaheba kuja mu misa, ndetse bivugira bati hatariho umunsi w'umukama, tudahimbaje umunsi w'umukama twopfuma dupfa. Ati twopfuma dupfa. Noneho na twebwe hatabaye umunsi w'Imana, tutagiye mu misa ku munsi w'Imana, urumva ntidushobora kubaho, nta buzima bw'umukristo by'ukuri tuba dufise. Nico bituma rero umunsi w'Imana tuheza tukawimbaza mu kuja mu misa. Hanyuma umukristo atagiye mu misa ku munsi w'Imana tamvo ikomeye ibitumye, amenye yuko aba acumuye, kuko abarenze ibwirizwa rya gatatu. Ubu birashoboye gusanga hari nk'umuntu w'umukristo agiye gusenga mu yindi dini canke jaro hino, yibaza yuko kandi ari umukatolika, yibaza ngo yasenze. Eka aho kandi aba yacumuye, igicumuro abumanye. Umukatolika wese ku munsi w'Imana ataja mu misa, agashaja mu bindi bisabisho atari mu misa, kandi utagira ngo n'umuntu agwaye yabujijwe kuja mu misa kubera agwaye canke afise ibindi bintu nyene vyamubujije nyene adashobora kwikura, kumva aba yacumuye, yorenze ibwizo ya gatatu. Kuko umukatolika ahimbaza umunsi w'Imana mu kuja mu misa. Aha adashobora kuja mu misa ni nk'abajya naho, kandi niyo umuntu adashoboye, hariho ukuntu ekleziya ifasha badashobora kuja mu misa. No kuvuga nk'ubu nk'abantu bagwaye, hariho imisa yo kw'iradiyo canke kumbonesha kure, iyo no kugira bafasha abantu bagwaye, canke nko mu bihugu byugarijwe n'iki kiza, urabona henshi ntibashobora kuja mu misa. Habuye imisa umusaseredoti cayisoma ari mw'isengero, bagaca rero abakristo bari kure bakabibona mu mbonesha kure canke no mu bundi buhinga, kuko urumva bonya bagira kuko nta kundi bahimbaza umunsi w'Imana mw'ubwo buryo, kuko atakundi bari bugire. Mugabo rero mu gihe tutari mu bihe bidasanzwe nk'iki gihe turimwo c'umugera wa coronavirus, umuntu asiba mu misa by'ukuri, kandi hariho umusaseredoti, hariho isengero, kandi atagwaye, urumva barenze ibwirizwa rya gatatu. None nyakubahwa patiri, nk'abaje usanga bakora kwa muganga, ugasanga bafise idamu ryo ku murango kuw'Imana, mbega be nabo nyene baba bacumuye? Umuntu umukristo urumva ko abwirizwa kuja mu misa. Nk'ubu kaha mu gisagara ca Bujumbura eka n'ahandi, imisi usanga ari nyinshi, ku buryo bw'uko utaronse umwanya mu gitondo uragenda mu ya saa yine canke mu ya saa sita, hariho n'inyuma ya saa sita. Twavuze kandi imisa zo kuwa gatandatu, kuwa gatandatu yuko ari nk'imisa zo kuw'Imana nyene. Bishitse rero kubera umurimo no munsi wagufatiriye, iyo mirimo idasanzwe udashobora guheba, uraheza ukitunganya, uzi yuko uwo munsi w'Imana uzoba ufise amabanga nayo, uheza ukitunganya ukaraba umusaha abereye, ku buryo bw'uko hatoba urwitwazo. Kuko igikuru no kutagira urwitwazo. Ivyitwazo umuntu yabgerageza uko ashoboye akavyigizayo, kukandi hoho uhava usanga imisi yose ibaye co kimwe kuva kuwa mbere gushika kuw'Imana. Ugasanga rero wa munsi Imana yaduhaye turiko turawukoresha, kandi ari ku neza yacu, kuko no kugira ngo twitagatifuze, tube beranda, turuhuke, tube kumwe n'Imana, dufungurire ukwemera kwacu, tuzirikane ijambo ry'Imana, dukore ibikorwa by'urukundo. Ivyo vyose urumva nibidufasha. None umunsi w'Imana by'ukuri ni intimatima y'ubuzima bw'umukristo. Hariho nk'abantu usanga agiye nko mu ya mbere nk'aha ikiriri, akamanuka i Bujumbura kuri katedrale agasenga nk'iyindi ya saa yine, ugasanga no ku mugoroba agiye mu yindi. Mbega hoho vyoba ari vyiza? Ku bisanzwe imisa sagakuku. Oyaye kandi no kubyirinda, umuntu agiye mu misa imisi imwe irakwiye. None rero nta mpamvu yumvikane yo kuzuraja mu misa zose zitegekanijwe, kandi utari umupatiri. N'abakorezi basabwa gukorera rimwe, nta mukorezi basaba yuko aguma mw'isengero ngo akorere mu izo misa zose. Kiretse bajya bajejwe bajya bakora muri sakrisiya, nibo kubera ubutumwa bwabo nyene ntubwo mw'isakirisiya nubwo mw'isengero, abo birumvika. Mugabo nta kuza rero umuntu avaza aravuga ngo aje mu misa kenshi ku munsi, ndetse birabujijwe. Ndetse urabona n'umupatiri ntashobora gusoma imisa yishakiye. Hariho igitigiri ntarengwa umusaseredoti ahereza inkuka y'imisa ku munsi,
ku munsi ahereza inkuka y'imisa imwe hanyuma iyo bikenewe agahereza iya kabiri mu minsi isanzwe. Ku munsi w'Imana naho izo arekuriye guhereza amateka murekurira n'izitatu. Ni ukuvuga rero ntashobora kuvuga ati nshobora uko bansabye imisa niko nyene canke oyaye reka no mu vy'Imana no kuraba abantu ntibave babifata minenegwe. Waba usanga rero bariko bafata ntuzenye imisa nk'uko umenga ni kurya umuntu avuga ishapure 70 ku munsi oyaye imisi imwe irikwiye si ubwinshi umuntu aja mu misa iza ngo abe mweranda ku munsi oyaye imisi imwe irikwiye. Nico bituma bisaba yuko imisi ujamwo yose ufata akanya gakwiriye ukayitegurira kugira ngo ikugirire akamaro. Yego n'ubu murakoze nyakubahwa patiri kubarimyi canke abakora ubuzi butandukanye babandanije imirimo yabo nk'uko bisanzwe mugabo bagafata umwanya wo kuja gusenga baba bawuhimbaje neza. Urumva umunsi w'Imana twavuze yuko ari umunsi uhambaye ku buzima bw'umukristo. None rero ingene tuwuhimbaza twabivuze umuntu awuhimbaza mu kuja mu misa no mu kwirinda ibikorwa vy'umuruho akaruhurira umutima akaruhurira umubiri hanyuma no gukora ibikorwa rero by'urukundo udukorwa nyene tutamuruhisha. None rero uvuze ngo wibandanije ibikorwa hanyuma rero uze kuraba isaha y'imisa hamwe cugera hamwe cugaruka none wewe wumva wahinduye yego wasenze mugabo mu byo umukama dusaba kugira ngo tuwuhimbaze neza urumva ntiwabigize byose. Ibyo byoca biba nka wa muntu avuga ngo arisonzesheje akareka kurya mu gitondo hama ku murango canke ku mugoroba agaca afata bimwe atajya mu gitondo agaca abifungura mwico gihe none uvuga ngo yisonzesheje. Nero mu guhimbaza umunsi w'Imana kuwuhimbaza wose umurava umuntu haza arabesha Imana ngo ntawuhimbaje kandi ntawuhimbaje. Ego naho umenga twari twabivuze mbega usibye gusenga kuw'Imana coba ari igicumuro. Ego ndabivuge mu majambo make usibye kuja mu misa ata mpamvu ikomeye ibigutumye uba ucumuye kuko urenze ibwirizwa rya gatatu ritubwira riti uhimbaze umunsi w'Imana. Ego nyakubahwa patiri n'ubu murakoze cyane. Hari ibwirizwa ryo gusambana mbega mworitanga ko umuco kuko hari abo usanga bibagora gutegera ingene umuntu aba yaguye muri ico gicumuro co kimwe no kwifuza kwiba. Ego ubajije ugombye kubaza ibwirizwa insigura y'ibwirizwa ryo kutipfuza gusambana. Iryo ni ibwirizwa ry'icenda rivuga riti ntiwipfuze gusambana. Uko ryanditse Imana ivuga iti ntuzokwipfuze inzu ya mugenzawe ntuzokwipfuze umugore wa mugenzawe canke umusuku wiwe canke incoreke yiwe. Urumva rero iri bwirizwa ryo kutipfuza gusambana ridutegereza gutsinda muri twebwe ivyumviro n'ivyifuzo vy'akaryohera mubiri. Ni ukuvuga ukurwanya ivyipfuzo vy'akaryohera mubiri bica mu gutyorora umutima wa muntu ivyiyumviro bitameze ko hamwe no mu gukomeza muri twebwe ingeso y'ukwigumya no kwigengesera. Nuba rero yuko ibwirizwa ry'icenda ritubuza gukomeza muri twebwe ivyiyumviro n'ivyifuzo bituma dukora ivyo ibwirizwa rya gatandatu ritubuza. Ibwirizwa rya gatandatu rivuga riti ntusambane. None rero ibyiza ry'icenda rivuga riti ntiwifuze gusambana nuba yuko ritubuza gukora ivyo ibwirizwa rya gatandatu ridutegereza. Ni ukuvuga ko ritubuza gukomeza mu mutima wacu ivyiyumviro bitujana mu busambanyi. Ngahanya tumenye yuko inyamuko y'igicumuro ni mu mutima. Nico bituma rero na Yesu atwigisha aziriko asigura amabwirizwa aya intumbero nshasha yatubwira ati mwarumvise iryavuzwe ngo ntuzosambane jeho ndababwiye uzoramuka aravye umugore w'uwundi amwipfuza mu mutima wiwe yamaze gusambana nawe.
urabona rero yuko Yezu adatandukanya ibwirizwa ryo gusambana hamwe n'iryo kwipfuza kubyipfuza birafatanye, kubera ko urabona imbere yuko umuntu akora igicumuro cyo gusambana aba yabanje kubyiyumvira mu mutima wiwe, ku buryo bw'uko rero inzira yo guhanya igicumuro cyo gusambanyi ari ukwirinda ico cose co gutuma ubyiyumvira. Naha rero Yezu naho nyene adukebura atwereka ndetse mu mutima ibintu biwuhumanya, ibintu bihumanya umutima yuko ari ibintu nyene biba vya vyiyumviro bibi. Mu nkuru nziza ya Mariko ikigabane c'indwi kuva ku kamurongo ka 20 gushika ku 23 Yezu atubwira ati igisohotse kiva mu muntu nico gihumanya umuntu, nkako imbere mu mutima w'abantu niho hava ivyiyumviro bibi, ubuhumbu, ubusuma, ubwicanyi, ubusambanyi, ubunibuni, ububisha, ubuhemu, ibiterasoni, ukurabana ribi, ugutyoza Imana, ukwishira hejuru no kujujuta. Ivyo bintu byose biva imbere mu muntu nivyo bimuhumanya. Urumva mwibi bintu avuze, urumva harimo ubusambanyi, ukuvyipfuza biri mu bintu bihumanya umuntu. Gasanga rero bica bimurungika guca arenga ibyizo ya 6. Kugira rero umukristo agira umutima ucyoroye utiziziwe n'ivyifuzo bibi bimuhumanya, abifashwamo n'inema y'Imana, agaheza akagwanya ivyumviro bitameze ko, agaheza agakomeza ingeso nziza n'ubwere ntegerwa, ni ukuvuga ubutore bw'umutima n'ubw'umubiri, akarangwa n'ivyifuzo bigororotse, akiyubara no mu vyaraba, byaba ivyarabisha amaso y'umutima canke y'umubiri, agaheza rero akigengesera kandi agasenga. Urabona nk'ubu hoho mwa kino gihe ubuhinga ngurukanabumenyi bwateye imbere, usanga hariho ibintu byinshi bica mu masanamu, bica kuri televiziyo, bica mu zimwe za telefone, ibiterasoni bicayo, amajambo. None rero mu kwirinda ibyo byose kugira ngo umuntu ntagwe muri ibyo bicumuro by'ubusambanyi. Wari wavuze n'ivyerekeye ibwirizwa ry'icumi ati ntiwipfuze kwiba, naryo nyene wavuze ngo ndaritange ku muco, ntuzokwipfuze impfizi ya mugenzawe canke indogobwe yiwe canke ngo wipfuze ikintu na kimwe ca mugenzawe. None rero iryo bwirizwa ry'icumi riva ngaho ribandanya igicenda, risaba ko umuntu mu mutima wiwe yo kubaha ibintu by'uwundi, ribuza guhahamira iby'abandi, ukwifuza birenze ibitari gwawe, ukwifuza kunyanganya abantu utwabo, ukwifuza iby'abandi. Urabona bivyura agatima ko kubyigarurira. Yezu rero ni wanatubwira ati hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo kuko bwami bw'ijuru ari ubwabo. Tubisanga muri Matayo ikigabane ca 5 akarongo ka 3. None rero haguhahamira itunga ry'abandi, Yesu adusaba nyabura guhahamira itunga ry'ijuru, kuko Imana ariyo tunga nyaryo. Umweranda Gregori w'Inise niwatubwira ati ubona Imana yaramaze kuronka ibintu byose umuntu ashobora kwiyumvira. None rero Imana niryo tunga ryacu, hakuza rero umuntu azaracambirwa iby'abandi abyipfuza, ahubwo nyabona aheze kandi azararondera ibyo bimutunga, hakorera amaboko ngo aze hanyuma rero azarindire abakoze ngo baheze agiye kubiba kubitwara. Oyaye umukristo rero ngahanya ndetse n'iribwirizwa ritwigisha mbere gukura amaboko mu mpunzi, kuza turakora kugira ngo turonke ibidutunga n'ibyo dutungisha abandi, gutyo ntihabe imvo cyangwa ingeso y'ukwifuza gutwara ibitari kwacu. Ego murakoze cyane. Hari ibicumuro nkomoko y'ibindi bimwe twokwita peshe kapito, navyone ukiguyemwo yocirega uko nyene, kumengo biragoye no kukibona. Mwohanura
iki abakristo? Egome, ibicumuro burya ibicumuro biri kwinshi. Hariho n'ibyo twita ibicumuro bigoye n'ibicumuro bito bito, ariko rero dufatiye kuri ibyo bicumuro uvuze, ibicumuro nkomoko y'ibindi, Yego. canke ibicumuro bivyara ibindi. Urabona uko umuntu akora igicumuro yisubiriza mu kwama akora vya bindi, arateba akarimara, akimenyera. Igicumuro kikarema muri we akamenyero kabi, akimenyera, hanyuma rero ugaca usanga rero muri we hariko hagwira ingeso mbi, ku buryo bw'uko izo ngeso mbi zihava zimuhumanya umutima, ntaba gishobora gutandukanya iciza n'ikibi. None rero ibicumuro rero twita ibicumuro nkomoko y'ibindi bivyara ibindi, dushobora no kuvuga ibicumuro bikuru kubera ko bivyara ibindi bicumuro, péché capitaux mu gifaransa, péché capitaux, nubwo ibicumuro bikuru kuko bavyita bikuru kuko ari ibicumuro bivyara ibindi, bikavyara izindi ngeso mbi. Ivyo bicumuro navyo ni indwi. Igicumuro ca mbere ni ubwishime. Ijambo ry'Imana rivuga riti intango y'ubwishime bw'umuntu ni ukwikura ku mukama, ni ugukura umutima wiwe ku wamuremye, ubwishime. Ica kabiri ubunibuni, ni ukuvuga ukuba ingumyi, kuba ataco ugomba guha abandi, ku buryo bwo kubonye umuntu agusaba umenga nyene arakugoye gose, ukaguma ugomba kuguma uvyigungirako, kuba ingumyi. None rero iki gicumuro kiragoye gose cane. Nibuka wa muntu nyene yari ingumyi gose, kurya yanga yuko hari umuntu n'umwe amusaba ikintu na kimwe, hanyuma rero aratwarwa n'uruzi, hanyuma abantu baragenda kugira ngo barabe ko bomuroba, bakamubwira bati nutari ku kuboko tuze kugukurayo. Hanyuma uko bagenda bamwegera, ariko nyene aguma akwisubiza kuko yaguma yibaza ko ari bagomba kumusaba. None rero iki gicumuro no kukigwanya gose, ubu niburi tumenye kuza turasabikanya n'abandi byo dufise. Hanyuma ica gatatu ni ishari, kugira ishari. Ica kane ni ishavu. Yakobo igitabo c'imigani gatubwira ati uwukaza ishavu akora ivy'ubusazi, kandi umuntu w'imigambi mibi arankwa. Hanyuma Yakobo mweranda nawe agatubwira ati ishavu ry'umuntu ntirangura ubutungane bw'Imana. Yakobo ikigambo ca mbere karonga 20. Hanyuma igicumuro ca gatanu ni ibiterasoni. Ibiterasoni mu mutima w'umuntu, iyo ico gicumuro caritse urumva yahamba mu kabi. Ica gatandatu ni ubukunzi bw'inda. Ubukunzi bw'inda n'ikindi gicumuro gikuru. Ica nyuma icindwi ni ubunebwe. Nabwo nyene ni igicumuro gikomeye, igicumuro gikuru kivyara ibindi. Yego, none rero ibicumuro bene ivyo aravyirega nyene kuko ni ibicumuro bivyara ibindi. Uko utavyirega niko biguma bikuvyarira ibindi. Ugaca rero usanga rero uragowe. Hari amabwirizwa ya ekleziya uyarenze uba ukoze icaha, mbega hoho wo kwirega? Twavuze amabwirizwa y'Imana amwe 10, hakaba hariho n'amabwirizwa y'ekleziya. Ni ukuvuga amabwirizwa ekleziya yo nyene yashinze ubwayo, nayo n'atanu. Urumva amabwirizwa y'Imana amwe Imana yashikiriza Musa ni 10, amabwirizwa ngenderwako ku bantu bose. Hakaba rero n'amabwirizwa y'ekleziya yashinzwe na ekleziya, nayo n'atanu. Irya mbere uvuga riti uhimbaza umunsi w'Imana n'iminsi mikuru itegerezwa mu kuja mu misa no mu kwirinda ibikorwa biruhisha. Urumva iryo bwirizwa gisunga ingingo y'amajana 989, ryo meje kuvuga ni rya kabiri. Biri bwirizwa rya mbere ry'ekleziya gisunga ingingo y'igihumbi n'amajana 247 y'igitabo c'amategeko y'ekleziya. Iyo ngingo ivuga iti ku munsi w'Imana no ku yindi minsi mikuru itegerezwa abakristo babwirizwa kuja mu misa, kandi bakirinda imirimo n'ibikorwa bibuza guha ishimwe Imana ikwiye, n'ibibuza akanyamuneza kabereye umunsi w'umukama, canke ukuruhurira bikwiye umutima n'umubiri. Ibwirizwa rya kabiri ry'ekleziya rivuga riti uhabwe isakaramento ry'ikigongwe rimwe mu mwaka.
iryo naryo ryisunga ingingo y'amajana 989 y'igitabo c'amategeko ya Ekleziya ivuga iti umukristo wese amaze guca ubwenge abwirizwa kwirega neza ibicumuro bigoye yakoze n'imiburiburi rimwe mu mwaka. Hanyuma hakaba ibwirizwa rya gatatu rya Ekleziya rivuga riti uhabwe komuniyo nyeranda rimwe mu mwaka. Iryo bwirizwa naryo ryisunga ingingo y'amajana 920 y'igitabo c'amategeko ya Ekleziya nayo ivuga ko umukristo wese amaze gusangira abwirizwa guhabwa komuniyo nyeranda n'imiburiburi rimwe mu mwaka. Ivyo bikagirwa mu gihe ca Pasika canke iyo bidakunze bikagirwa mu kindi gihe co mu mwaka. Hanyuma rero hakaba ibwirizwa rya kane rya Ekleziya naryo rivuga riti wisonzeshe wongere usibe inyama ku misi zizira. N'iri bwirizwa nyene ryisunga amategeko ya Ekleziya mu ngingo zayo 1249 gushika ku 1251. Izo ngingo zerekana ivyerekeye iminsi y'ukwibabaza muri Ekleziya. Abakristo bose rero babwirizwa gukurikiza itegeko ry'Imana ryo kwibabaza, umwe wese ku buryo bwiwe. Ni ukuvuga ko umukristo wese abwirizwa kuvavanura n'igicumuro, akagwanya muri we inyifato n'impengamiro mbi ziwe, akagaruka ubudahengeshanya ku Mana. Ibwirizwa rya gatanu rya Ekleziya naryo rivuga riti wunganira umuryango wa Ekleziya mu kuwuteza imbere mu gutanga imperezwa n'ibindi. Iri naryo ryisunga ingingo y'amajana 222 akarongo ka mbere y'igitabo c'amategeko ya Ekleziya. Ni ukuvuga yuko abakristo babwirizwa gutanga intererano kugira ngo Ekleziya ironke uburyo bukwiye bwo kurangura ubutumwa yashinzwe, haba mu by'amabasabamana, mu bikorwa by'ubutumwa, mu gufasha aboro no mu guhemba umushahara ubereye abatumwa bayo. Iri bwirizwa rero ni nayo shingiro ya mategeko abungere baheruka gushikiriza. Muri yo urazi hariho basavye baradugije urugero rw'imperezwa abakristo babwirizwa gutanga. Bishimikiye ngaha rero no kuba yuko ugutanga imperezwa ni bwirizwa ku mukristo uwo ari we wese. Bisanzwe rero biri mu mategeko ya Ekleziya ingingo y'amajana 222 akarongo ka mbere. Kugira ngo twubake umuryango wa Ekleziya kandi Ekleziya nayo ishoboye kuronka uburyo bwo kurangura ubutumwa bwayo. Mbega umuntu arashobora gucumura ku muntu kandi yarazi ko ariko aramuhanura canke ariko aramwigisha? N'ubuhe buryo bwiza bwo guhanura canke kwigisha neza mwahanura mufatiye ku byo tubamo? Uburyo bwo guhanura bwo kwigisha umuntu ariko ahanura yoheza akamenya yuko abigira mu rukundo kandi akabigirana icubahiro, ariko kandi akabigira no mu kuri, kuko umuntu ahanura kugira afashe uwundi. Iyo rero uri kufasha umuntu cyane cyane ufatiye nyene ku nyifato ubona itabereye, uba ugomba kumukiza, uba ugomba kumufasha. None rero nico gituma ibwirizwa ry'urukundo ridusaba kandi gufasha bene wacu. Ubonye mugenzi wawe ariko afata inzira mbi ntutinye kumuvunira akagohe, ubwirizwa kumukebura, kandi hoho nkuko ijambo baritubwira niyazimira agatakara kubera wewe ataco wamufashije, urumva Imana izomukubaza. None rero uguhanura umuntu ni ngombwa kandi byiza kandi biri mu butumwa tujejwe, kuko tugize umubiri umwe. Hajya rero iyo ingingo y'umubiri igwaye ishobora kwandukiza n'izindi. Nico gituma rero tubwirizwa kuza turafashanya mu buzima bwacu no mu nzira nyene y'ubweranda. Uno munsi nyakubahwa patiri, n'izihe nyifato abakristo bagirira mu ngoro y'Imana bakayityoza? Ico kibazo kirahambaye. Ngaha tufatira ku ijambo Yezu yabwiye bamwe bariko bacururiza mu gisengero. Yagaragaje ishavu afise abonye ingene ingoro y'Imana bariko bayikoresha ivyo itagenewe. Hamwe yavuga ati kure ivyo ngaha, ingoro ya data nimuyigire inzu y'akaguriro. Aha burya Yezu yagombye gusubiza icubahiro ingoro y'Imana. Ingoro y'Imana ikore ico yagenewe, kandi uyigiyemo ahetse abe ari ugiye gusenga, kubonana n'Imana.
none rero nico bituma natwe dufatiye ku byo Yezu yatwigishije tweza tukabona yuko na twebwe nyene hashobora kuba inyifato zishobora gutyoza ingoro y'Imana nk'uko aba bantu bayicyoza mu kuyigira akaguriro kuko bose burya ntibaba baje gusenga urumva haba baje bazanye ibyo bimasa izo ntama baje gucuruza kugira baronka amahera kuvuga bikabura urucuruza abo baza bavunja abo baje bavunja burya kubera ko kwari kugira ngo abantu baje bava kure badafise amahera y'aho hantu bashobora guca babavunjira ayo mahera babahaye aba ariyo baca bagura ibitungwa baca bahereza kw'amashikanwa urumva rero bose ntibaba baje gusenga Yezu rero akaba yiyamirije abo bantu bagira ingoro y'Imana urucuruza niwacu rero mwa kino gihe ntihabuze inyifato dushobora kubona ishobora kuja muri iyo ntumbero yo gutyoza inyifato zimwe dushobora kubona zityoza ingoro y'Imana ni nko kwinjira mu isengero wambaye impuzu mbi canke wambaye impuzu zitabereye kumva ivyo si vyiza ubwiza kujayo wikwije kandi wambaye agahuzu keza kuba ugiye kubonana n'Imana kandi ubu usangayo n'abandi hanyuma tuvuga abantu bitabira telefone mw'isengero iyo ni inyifato igayitse yo kwiyamiriza umuntu agiye mu misa abagiye mu misa ntushobora kuja mu misa ngo uce uguma wuguruye telefone nk'uko umenga we kubonana n'Imana n'ikintu kiza ubwa kabiri umuguma muhira hanyuma rero witabe ivyo bintu hanyuma kubisanzwe ugiye mu misa yugare nawe no isi nihaba nyamugigima ntubura ababikumenyesha nawe bitazo biciye muri telefone urabona abantu birutsa nawe uca wiruka mugabo ro kuguma wiyuguriye ngo witeze iyi nkuru umuntu aguhamagara oya sivyo none rero kwitabira cyangwa guhamagarira iyi telefone mu isengero biri mu bicyoza iteka ry'ingoro y'Imana hanyuma rero n'indi nyifato kuvugira mu isengero mu isengero umuntu abagiye gusenga naho hagacerere abantu bagiye kubonana n'Imana umuntu agasenga yitonze none rero umuntu akinda kuzaravuza urwamo hajye umuntu agiye mu ntango y'iminsi mbere yuko iminsi itangura abantu bakaba ari mu gacerere kugira bitegure ku mutima neza inkuka y'imisi igiye gutangura nayo kuguma kuvugishika ugera by'ukuri byo biracyoze ingoro y'Imana hanyuma rero n'indi nyifato ubusuma n'iki gihe hoho byimonogoje abantu bariba mu isengero bakiba ibikoresho byo mu isengero isi rimwe si kabiri wumva hirya no hino mu maparuwase bivye ibikoresho byo mu isengero none urumva ivyo n'ibicumuro bihumanya isengero ukwiba mu isengero uba uyihumanije kuko uba wononye ibyagenewe kuri Nahazimana ugaca ukabitwara umva niba ari rwawe none rero ubusuma buri mu nyifato ihumanya ingoro y'Imana kandi urabona hariho n'abahora baza bakonona n'itabernakulo hari ukarisiya kusanga baramenye baratwaye basanzaje ndetse ico icumuro isakirirego ni igicumuro gikomeye cyane gose ndetse nk'umuntu agize uko no kuvuga humanije ukarisiya ico ni igicumuro kigoye kandi kirekugwa na papa wenyene bene ico gicumuro kirekugwa na papa nyene wenyene kuko ni igicumuro kirengeje hanyuma hariho iyindi nyifato twavuga ni kuvugira mu isengero amajambo atarekuwe kuvugira mu isengero amajambo atarekuwe aho usanga isengero ibaye umenga niyo bavugiramwo ibintu byose amajambo yose bashatse naho ibyo bovuga bitoba ari bibi mugabo sico kibanza nico bituma burya kandi n'abepiskopi urazi barashikirije n'ingingo zidufasha guhimbaza neza Ukarisiya ibintu by'amajambo baravuze neza intumbero yabyo none rero tuza kubikoresha bijya no kugira ngo bifasha abakristo gusenga biri no mwibi ndetse Yeza avuze bidusubiza ku murongo tumenye ingoro y'Imana ico yagenewe si ibintu byose rero none rero kuza turavugira y'amajambo rero atagenewe kuvugirwa aho hantu naho nyene tuba turiko dukoresha ingoro y'Imana ico itagenewe na Yezu rero abonye turiko tugira nk'ibi aje yotubwirira ijambo yabwiye Abayahudi b'ico gihe birahambaye gose hama n'ikindi iyindi nyifato sinovuga zose ni nyinshi dufate kuja mu isengero kugira ngo wiyerekane
niko waje nakubone televiziyo zica zibifata bacavuga ngo naka yagiye mu misa n'ibi byose sibyo ibica biboneka ne wagiye kubonana n'Imana cyangwa niwe wagiye kuboneka wagiye kwisengera umuntu agiye misa wagiye kubonana n'Imana none ni wewe wagiye kugira barabe wewe niyo n'inyifato yo gukebura dukwiye gukeburana rero mw'ubwo buryo kugira ngo dufashanye by'ukuri twagiye mu misa turi mu isengero by'ukuri tuyihe icyubahiro ikwiye kandi ibe by'ukuri iyo guhuriramo n'Imana kugira umwe wese yagiye mu misa yaba umwana yaba umukuru yaba umuntu muto yaba uwundi wari wese yumve yuko ahari yabonanye n'Imana kandi ntagire umuntu n'umwe kubera inyifato yiwe canke amajambo yiwe amubuza kubonana n'iyo Mana ngo agende atabonye iyo Mana hanyuma kandi tukaraba yuko umuntu wese agiye mu misa yaronse kujya kumviriza ijambo ry'Imana kandi akarizirikana kandi agiye aronse imfungurwa y'umutima wiwe imufasha gutera imbere mu bweranda. Nuko rero bakunzi ba Radio Maria Burundi ijwi ry'Imana iwacu ijwi ry'Imana iwanyu ikiganiro twari twabateguriye c'inyigisho ndoramana kikaba kigarukiye hano twari kumwe rero na nyakubahwa patiri twagira ngo tumusabe asubire yidondore abariko baratwumviriza. Ego urakoze jewe twariko turaganira ndi patiri Lambert Niciteretse nkaba nkora mu biro bikuru by'inama y'abepiskopi ndi umuyobozi w'ibiro bijejwe kwihweza amabi yagirizwa patiri we n'abihebeye Imana ku batarashika mu bigero n'abafatwa nkabo ukaba ari ubutumwa bushasha Ecclesia heruka kunshinga kuva aho ndangirije ubutumwa bwo kuba umunyamabanga mukuru w'inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi. Urakoze.